dusabe hano umukozi w'Imana Natanayeli ashike hano asengere uyu mwanya, asengere n'ijambo ry'Imana tugiye kumva, kandi hano umukozi w'Imana Barutirema ashishikara tugaburira ijambo ry'Imana. Mana data bujuri mu ijuru, turagukengurukiye kuri umugoroba mwiza ku butumire bwawe mwami watumishe ingero ryawe. Turagukengurukiye mwami ukuntu wazigamye ubwoko bwawe uhereye kuri wa musi wa mbere, wabanye natwe, wagendanye n'umumwe wese, wagiye udukorera mwami bitangaza mu byo tugagiye turahura navyo bitandukanye. Mana wakoze Mana kugitwemerera guhumeka impwemu z'abazima, kandi ukongera ugatwemerera kutuduga umusozi wawe. Mana ntacyo twovuga ari gutanga amashimwe mwami ku bikorwa byose wagiye udukorera. None muri kano kanya mwami turakwaye kaze Mana, turakwaye kaze ubane n'ubwoko bwawe, ko wadutumiye mwami. Umuntu wese arafise mwami igisacu wamubikiye oje Mana kugira ngo kimufashe ku bugingo bwiwe bwo kuja mu ijuru. Urazi ingene umumwe wese arushe, urazi ibibazo by'umumwe wese, urazi imitwaro y'umumwe wese, urazi ingwara z'umumwe wese, hari umumwe wese urazi ibyo gukeneye ko mwami muri kano kanya. Arico gituma mwami tuguhaye kaze kugira ngo ubere inyishu umumwe wese mwami ari hano, kugira ngo umumwe wese atahe yishuwe kubibaza afise mwami. Data bujuri mu ijuru, twongeye gushira imbere yawe Mana umukozi watoranije kugaburira ishengero ryawe Mana. Uramufata ku bitugu, niyasama wivugire ishengero ryawe rihembuke iciye mu ijambo ryawe Mana. Nawe nyene uramukoresha by'ubuhizi ibyo wamurungikanye mwami abishikiriza ishengero ryawe. Icyo twase ni wa mubi, icyo twase nibitakuvako mu izina rya Yesu Kristo. Hano hantu mwami yose kiriteye ijuru hibere, kugira ngo ibikorwa byose bize gukoreka bikoreke ku bugombe bwawe. Urakoze kubana natwe twese, uko niko dusabye muri make, byinshi bitubera ubuntu n'urukundo, ni muri rya zina ryawe rya Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo nashimwe. Nuko turabahe kaze muri uyu mwanya kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, twongera ku byo tubaze kwakira. Turatebeje turasoma ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi tuvugana ijambo rivuga guhimbara Uhoraho canke kumenyana n'Imana, ibiranga bamenyanye n'Imana, ibibaranga. Ubu naho tugomba tuvugane ku byerekeye ikimazi, kuko abamenye Imana baca bamenye iyo Mana ko ivyo igomba nuko tuyihimbara n'ikimazi kirimo. Dusome guharura 14, igitabo cyo guharura igice c'14 n'uyo murongo tugiye gusoma w'umunani n'uw'icenda. Niyo tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Guharura igice c'14 guhera ku murongo w'umunani n'uw'icenda. Ndasaba mwarimu Placide ashike hano adusomere ayo majambo ce tushishikara. Kazi Igitabo cyo guharura igice cya 14 umurongo w'umunani n'uw'icenda, urupapuro ni 173. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho namba tumuhimbaye, azotujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Mugabo ntimugararize Uhoraho, kandi ntimutinye bene ico gihugu, tuzobarya bwa mutsima. Icabakingira cabavuye ko,
ariko tweho uhoraho ari mu ruhande rwacu, ntaco mubatinya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. N'aya majambo tumaze gusoma hano, jambo ry'Imana, uyu ni umusavyi w'Imana yitwa Yosuwa. Aha n'igihe Abisirayeli Imana yari yatumye abatasi ngo bagende gutata igihugu yari yarabasezeraniye, kugira ngo bamenye neza, bizere ko Imana yakibahaye. Imana ibanza kurungika abatasi bashika 12 bavuye muri ya miryango 12 y'Abisirayeli. Muri abo batasi rero uko bari 12, aba batasi 10 byarabagoye, kuko ntibamenye ubushobozi bw'Imana, ntibamenye ububasha bw'Imana, ntibamenye ko ari Imana ishobora byose. Naho bagiye, ariko turabona muri abo uyu Yosuwa n'uwitwa Kalebu, uko ari babiri. Cyane uyu Yosuwa niyo yavuze aya majambo, niwe yari yaramenye iyo Mana, amenya ububasha bwayo, amenya ubushobozi bwayo, ko ari Imana ishoboye, atana kimwe kiyinanira, no mu bikomeye iraseruka. Tugiye kuvugana ikimazi c'abamenye Imana uko bimera. Uyu Yosuwa yaciye amenya yuko Imana yo mu ijuru nitwayihimbara cyangwa umuntu ayihimbara, hari ico Imana imukorera. Aha rero avugira ijambo ati, kuko abazanye za nkuru bazanye inkuru mbi, inkuru z'ikivutu, inkuru ziteye ubwoba, inkuru zituma Abisirayeli badehukirwa, ukwizera kwabo gukoroka. Imana irababara. Uyu Yosuwa rero niwe yaciye ahaguruka, kuko yari yamenye Imana ko ari Imana ishobora byose. Aho muri iryo shengero mugabo turabona kuko yababaye, abaza yitandamura ku impuzu ziwe, acaravuga ati, yemwe shengero ry'Imana, yemwe mwakoraniro mwe, uhoraho Imana twamenye, ndazi ko ari Imana ishobora byose. Naho babateye ubwoba batabo bantu ngo nibigatanya biteye ubwoba, ariko ngo barababwire Imana yo mu ijuru ntibesha, yarakiduseza ico gihugu. Namba tuyihimbaye, namba tuyinejereje, Imana tukayihimbara, Imana izoduha ico gihugu, kuko ari igihugu ciza cane kandi gitemba amata n'ubuki. Natwe shengero ry'Imana niri jambo kuri uyu mugoroba, uhoraho nitwamuhimbara, kuko abamenye Imana bamenya ko Imana inezererwa n'abayihimbara. Namba tumuhimbaye, ico Imana izoduha ikimazi kirimwo, nuko izoduha igihugu yadusezaniye, igihugu ciza cyane cyo mu ijuru. Yesu ahabwa icubahiro. Turi mu masezerano, naho duhura n'ibigatanya, naho duhura n'amageragezwa, ariko isezerano ry'Imana ntirihinduka. Ico gihugu abagisezeraniwe n'abagenda bahimbara uhoraho mu kubaho kwabo. Ico gihugu nitwahimbara uhoraho tuzokijamwo, n'igihugu ciza cyo mu ijuru. Haleluya. Twama turirimba kenshi iyo duherekeje abacu, murazi ndio twama tukunda kuririmba kenshi, imwe ivuga ngo hari igihugu ciza cane, ciza cane twasezeraniwe n'Imana, tukirorere twizigiye, kuko data yakitweretse aheza
aheza mwijuru kumana tuzohurirayo. Haleluya. Oh, aheza mwijuru kumana tuzurirayo bagenzi. Haleluya, haleluya. Ubandanije ngaho ku 11 twumva uko havuga yashishikana utubusome yajya nyene kuri yo murongo nyene ico gice nyene 11 12. Uhoraho abarira Mose ataba abantu bazogeza hehe ku nkengera, bazogeza hehe kutanyizera, naho nakoreye ibitangaza bingaho hagati muri bo. Hinge mbarekurire mu kiza ndabarandure, nawe ndaguhindura ihanga rizobarusha ubwinshi n'inkomezi. Mose yishura Uhoraho aterega abanyegiputa bazovyumva, kuko wakuye aba bantu muri bo ubakujeye ububasha bwawe. Nabo bazobibwira bene ico gihugu, barumvise yuko we Uhoraho uri hagati muri aba bantu, kuko wewe Uhoraho uboneka imbona nkubone n'igicu cawe kigahagarara hejuru yabo, kandi ukaja imbere yabo uri mu nkingi y'igicu ku murango no mu nkingi y'umuriro mw'ijoro. Amen. Amen. Aha rero icababaje Uhoraho, Imana ntinezerwa n'abantu batayizera, ukutizera Imana. Aha rero aba batasi bamaze kuza bazana inkuru mbi, ariko uwamenye Imana bazana inkuru nziza, bituma rero Imana ibereka icatumye batokwinjira muri ico gihugu. Murazi yuko kubera ukutumvira, ukutayizera, Imana yacirahira ibwira Mose aba bantu ntibazokwigera binjira muri ico gihugu. Imana ibabazwa n'abantu batayizera, kuko kenshi naho twoshika mu bibazo canke amageragezwa, ukwizera kwacu kugumye gushikamye kuhoraho, niyo tuzoba tuyihimbaye. Reka turangize kuri uyu murongo ca dusenga Imana. Naha muri kitabo c'Abaheburayo 11 umurongo wa 5 n'uwa 6 twumva ico Imana ijambo ry'Imana ritubwira. Abaheburayo 11 5 kuri 6 soma. Cete candikiwe Abaheburayo igice ca 5 dusome igice ca 11 kuri uyu murongo wa 5 n'uwa 6. Ukwizera niko kwatumye Enoke ajanwa mu ijuru ngo ntabone urupfu, kandi ntiyaboneka kuko Imana yamujanye, kuko yashingiwe intahe atarajanwa yuko yahimbaye Imana. Kandi utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igahimpera abayirondera. Amen. Amen. Amena. Ukwizera ngo niko kwatumye Enoke ngo ahimbare Uhoraho, agendana n'Uhoraho imyaka irenga 365 ngo agendana n'Imana, ngo ahimbare Uhoraho. Uhoraho amaze kubona ko Enoke amuhimbaye, ikibazo cabayemo Imana yaciye imujana, araciye mu rupfu. Haleluya. Kuko yahimbaye Uhoraho, ukwizera kwiwe n'ibikorwa vyiwe vyatumye ngo ahimbare Uhoraho. Uhoraho amaze kumushima, amaze kumunezerererwa, ngo aca mudugana aramujana. Natwe shengero ry'Imana, ukwizera no guhimbara Uhoraho,
kuko ngo utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Amen. Imana idufashe, Imana idufashe. Ngo utizera ntibishoboka ko ayihimbara, ariko uwegera Imana wese akwiye kwizera ko iriho igahimera abayirondera cyangwa abayegera. Aya majambo y'Imana tumaze kuva muri uyu mwanya, guhimbara uhoraho. Uhoraho aravuga ijambo ryiza cyane, avugishije usabye w'Imana yitwa Ezekiyeli 18. Nituwiwe turasoma, tugomba cyo dusenga Imana. 18 kora kuri 23-24 havuga ati, mbega mugira ngo jewe uhoraho mpimbarwa nuko umunyabyaha apfa? Hoya, ngo mpimbarwa nuko umunyabyaha agira gute? Yihana, agahindukira, hakava mu nzira ziwe mbi, nanje nkamuharira. None rero kuri uyu mugoroba Imana ntinezererwa wewe nawe uri ngaha, wowe ukigendera mu byaha, wowe ugikora ibyaha cyangwa utarihana, Imana ntizokunezerererwa. Kandi Imana ntinezererwa yuko upfira mu byaha. Imana inezererwa nuko umunyabyaha yihana, yuko umunyabyaha ahindukira hakava mu ngeso ziwe mbi, Imana ikamuharira. N'iri jambo ry'Imana baryumvise mwese, Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Tugomba dusenga Imana. Ninde agomba guhimbara uhoraho kuri uyu mugoroba? Haca zanoce tumusengera, nazoba ari umwe. Imana ninezererwa yuko uguma mu byaha, Imana inezererwa yuko wihana ugahindukira, ukava muri ivyo bibi ukagaruka ku Mana, kuko amaraso ya Yesu Kristo areza nuba agahumanura umuntu wese yemeye. Imana ni nyaburi, Imana ni nyembabazi, Imana ikunda guharira, inezererwa. Uwo aravuga ngo ugiye kurabadeza muri Zaburi 16:3, ijambo ry'Imana rivuga ngo abera bo mw'isi, haleluya, abo nibo ntore nezererwa jewe uhoraho. Imana inezererwa abera bo mw'isi, bo mw'isi Imana banezererwa. Abantu bamabiyeza bagenda bejejwe, ngo Imana irabanezererwa. Rero biboneka ko baba bahimbaye uhoraho. Imana igomba abantu bamabiyeza bakezwa, abo Imana irabanezererwa. Kaze kuri uyu mugoroba tugusengera. Imana inezerwa n'abantu bagira mu nzira y'ubugororotsi no gukiza ibereye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Reka dusenga Imana, duhaye kaze umuvyeyi wacu, pastori wacu asenga Imana, abasengere. Mwebwe muje kugira ngo muhimbare uhoraho. Imana inezerwa nuko umuntu yihana agahindukira, akareka ivyaha n'ingeso ziwe mbi, Imana iramunezerererwa, ikazomuha ubwami bwo mw'ijuru. Kaze Mana Data wa twese uri mw'ijuru, we wuzuye imbabazi n'ikigongwe, haleluya. Kandi wateguriye ubugingo bakumenye, wabateguriye ubwiza, kandi wabateguriye igihugu abakumenye. Waduteguriye igihugu gitemba amata n'ubuki, igihugu cyo mw'ijuru, igihugu kitagiramwo inzara, igihugu kitagiramwo urupfu, igihugu kitagiramwo ingwara, igihugu kitagiramwo amagorwa, igihugu kitagiramwo umubabaro. Yesu mwagazi w'intama w'Imana, turasengeye aba bantu rero, ubagirire neza Mana, ubagirire neza Mana, ubababarire ivyaha bakoze, ubibaharire, nibitererwe mu kiyaga cyo kwibagirwa. Maze rero umaze kubagirira imbabazi, ubandike mu gitabo c'ubugingo, kandi ubandike mu gitabo cyo mw'ijuru. Bagende bagushingira intahe ko wabababariye, ubagirire imbabazi, ubagirire ikigongwe, ubaharire. Wandika amazina yabo mu gitabo c'ubugingo, wandika amazina yabo mu gitabo cyo mw'ijuru. Urakoze kubababariye, turabigushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo n'umukiza. Amina.